April naje nserukira CAFOB unanirwa amashirahamwe mu Burundi. Mu ma priorité ya ministère twabonye ko budget yaruwe à l'agriculture ari nini 78%. Agriculture nayo umukenyezi n'umwigeme nibo les premiers responsables. Mwatweretse ko ministère habaye création des banques pour les filles et les femmes. Co nagira mbazi none ministère hari ico yoba yarategekanije kugira ngo uwo mwigeme n'uwo mwene gihugu umupfasoni na cane cane ababa bashoboye kuja hamwe kugira ngo babe traité d'une façon exceptionnelle muri izo banki, biyumve umwigeme n'umukenyezi ashobore kugira autonomisation yiwe kandi akontribuer au développement national. Aho numvise ko ministère yahamagaye aba investisseurs bishoboye, ahagize impungenge nagize ni mbega wa munyagihugu hariya ministère ga ntimurabako kugira ngo nawe yisununure kandi twese turashoboye, kugira ngo mwabonye ko umukenyezi yerekanye icyo ashoboye kandi twabishimye cyane n'ahari ibyo mpereje ko nukuri jewe nabaye tushe n'umukenyezi hayi ikigwa gikomeye n'inyishu zikomeye kandi ubona ko ari rassurant, atari umuntu ariko aratatona. Nukuri turabishimye cyane. Kuvyo mwavuze ko mudashobora kwishura turabizigiye ko byashikirijwe, turazi ko mwabyanditse, hanyuma bizogera aho biteza kugera no ku mukuru w'igihugu birashikayo ko byamaze gusohoka bizoshikirizwa, kandi twese dukeneye iterambere kuko igihugu ni cya twese. Murakoze rero kumva ijambo.